waruzi amateka yu Munwamazi. Amateka siyansi iyobokamana bivuga iki ku Munwamazi? Umunwamazi usigura iki? Umunwamazi uza habaye iki? Kuki LGBT abatinganyi canke se abahuza ibitsina bisangiye ibendera ryabo risa n'umunwamazi? Umunwamazi uvura iki? Kubera iki imvura yagira igwe hakaza umunwamazi itaba ikiguye aho hantu hagaragaye umunwamazi? Amabara y'umunwamazi nangahe? Buri rangi y'umunwamazi risigura iki? Kubera iki mu bihe by'intambara amato atarayintambara arangwa n'ibendera ry'umunwamazi? Ibi nibindi kubirabana n'umunwamazi n'amateka yawo reka tubisigure byose. Mu kubisobanura ndifashisha igitabo citwa History of What No, ndanifashisha igitabo bita History of Christian Doctrine, ndanifashisha igitabo citwa Keeping from Washington Living, ndifashisha igitabo ca Bibiliya hamwe n'igitabo ca Quran. Sowa store murakaza neza. Ndashimira abo bantu bose bamaze gukora subscribe n'abatarakora subscribe, ndabasaye mukore subscribe hanyuma mwiyumvire amateka nibigezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe. Sowa store murakaza neza. Umunwamazi ufise amabara agera ku ndwi. Amabara y'umunwamazi niyo ari kwibendera y'abatinganyi. Umunwamazi ufatwa nk'ikimenyetso cyo kurokoka akaga. Impamvu nuko mu gihe c'uwitwa Nowa avugwa muri Bibiliya canke se mu bitabo nyobokamana, Imana yarimbuye abantu ikoresheje amazi. Imana icishiraho umunwamazi ikitangaza ko abasigaye barokotse. Mbere uko ishavuye igashaka kurimbura abayobe, abamenja, ababisha, abononyi, abavyonzi, abanyamafuti, abanyavyaha, Imana ikivuga ati ishizeho umunwamazi nk'ikimenyetso kigaragariza abantu yuko basuwe, kubera yuko Imana yari ifise umugambi wo kubarimbura kubera ibyaha, none barokotse akaga. Akaba ari nayo mpamvu umunwamazi ahuri imvura ica ihakwepa itahagwa. None kubera iki ibendera ry'abatinganyi bifise amabara y'umunwamazi? Reka tubisigure byose. Gusabe ubanze ukore subscribe. Mu mwaka w'igihumbi 1978 umutinganyi yitwa Gilbert Baker yakoresheje imyerekano isaba ko abatinganyi bahabwa uburenganzira bwo gutingana, banyakuguru ko bigira, banyakwimara amenyo n'ubuhiri atanko makomye. Avyemerewe mu mwaka w'igihumbi 1978 yaciye yambara ibendera rifise amabara y'umunwamazi avuga ati umunwamazi ni kimenyetso cagaragarije abo kuri Nowa yuko barokotse imvura. Ati kubera ko natwe abatinganyi turokotse abatwanka n'abatugwanya, kubera ko natwe turokotse tubaye nk'abantu bo kuri Nowa, kubera ko ikimenyetso cagaragarije abo kuri Nowa ko barokotse ari umunwamazi. Reka natwe dukoreshe ibendera risa n'umunwamazi. Nguko uko ibendera risa n'umunwamazi ryakoreshejwe mu kimenyetso cyo kugaragaza abatinganyi. Mu mwaka w'igihumbi 1990 mu ikoraniro ry'abatinganyi ryabereye mu muji wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'irindi koraniro ryabereye ahitwa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abatinganyi bemeranije ko bakoresha ibendera risa n'umunwamazi nk'ibendera mpuzamahanga riranga ubutinganyi kw'isi yose. Mu kinjana ca 18 amabara y'umunwamazi uwitwa Thomas Paine yategetse ko ibendera risa n'umunwamazi ryambikwa amato atarayintambara kugira ataraswa mu bihe by'intambara mu gihe anyuze ahantu hari kwarabera urugamba. Abayarimwo batekane nk'uko batekanye abari mu bwato bwa Nowa. Mu kinjana ca 19 mu gihugu ca Sri Lanka ikimenyetso c'umunwamazi cakoreshwa nk'ikimenyetso c'ubumwe mu vyerekeye ugusenga n'imigenzo gakondo. Bibiliya itanguriro igigabane c'icenda ku murongo wa 16 havuga ivya Nowa n'umunwamazi mu kirere. LGBT acanke se abatinganyi abahuza ibitsina babisangiye, Bibiliya igitabo c'abarewi ikigabane ca 20 ku murongo wa 13 havuga ko umutinganyi afashwe ari ukwicwa. Mu gitabo citwa Al-Mustadrak c'uwitwa Al-Hakim, kikaba kimwe mu bitabo bikoreshwa mu idini ry'Ubwisilamu, kigaragaza yuko umuvugishwa Mana Muhammad yigishije yuko abatinganyi babiri, nukuvuga uwutinga uwundi n'uwutingwa, nukuvuga ubusambana n'uwo bahuje igitsina, uwubikwa n'ubikoregwa bose bagomba kwicwa. Ibyo bigaragara mu gitabo citwa Al-Mustadrak c'uwitwa Al-Hakim bikoreshwa mu idini ry'Ubwisilamu. Siyansi igaragaza ko umunwamazi ari amazi y'imvura aba ariko aranyura mu mishwarara y'izuba, bigatuma izuba rikamya ayo mazi ariciyemwo ngo
akaba ari yo mpamvu ahaje umunwamazi imvura idashobora kugwa kubera yuko imishwarara y'izuba ngo iba yamaze kunwa y'amazi y'imvura yaragize gute yarayiciyemo canke se yaranyuze mu mishwarara y'izuba. Siyansi igaragaza ko umunwamazi uvura inyamaswa zifise ikibazo c'umusemburo wa hypophyse. Nivyo wavyumvishije neza, umusemburo witwa hypophyse uriyongera ku nyamaswa no ku muntu mu gihe ariko arihweza umunwamazi. Ubwo rero akaba ari nayo mpamvu siyansi igaragaza yuko kwihweza umunwamazi mu gihe washoboye kugaragara mu kirere ari byiza kubera yuko vyongereza nyene kuraba uwo munwamazi bikamwongerereza umusemburo wa hypophyse, nkuko akazuba ko mu gitondo no ku mugoroba gafise imisemburo runaka kongereza mu mubiri w'umuntu, ngo akaba ari nako n'umunwamazi iyo uwihweje uca wiyongera umusemburo wa hypophyse ubarizwa mu mubiri w'umuntu ndetse no mu nyamaswa. Umunwamazi ufise amabara agera ku ndwi. Abaromani bizera ko ibara rya mbere rihagarariye Imana, irya kabiri Shetani, irya gatatu abamarayika, irya kane amajini, irya gatanu abantu, irya gatandatu ibikoko, iry'indwi rikaba rihagarariye amazi. Mu gihugu ca Egiputa ndetse n'abaromani, abagiriki n'abaperesi bose bavyizera uko nguko. Bizera yuko aya mabara y'umunwamazi uko ari ndwi, buri bara rifise ico rihagarariye. Hariho irihagarariye Imana, irihagarariye Shetani, irihagarariye abamarayika, irihagarariye amajini, irihagarariye abantu, irihagarariye ibikoko ndetse n'irihagarariye amazi. Abo bose rero bavyizera uko nguko, bakanabikoresha mu migenzo yabo gakondo, harimwo n'imigenzo imeze nk'iy'uburozi. Bibiliya igaragaza ko umunwamazi wabayeho ubwa mbere mu gihe c'uwitwa Nowa. Ivyo bikagaragara mu gitabo c'Itanguriro ikigabane c'9 ku murongo w'8 ndetse gushika ku murongo wa 17. Haravuga hati, Imana ibarira Nowa n'abana biwe iti, laba jewe ubwanje nshize isezerano mbasezeraniye mwe n'uruvyaro rwanyu uzobakomoka n'ibifise ubugingo vyose biri kumwe namwe, ibiguruka n'ibitungano n'ibikoko vyo mw'isi muri kumwe, ikibisohotse mu bwato vyose, ibikoko vyose vyo kw'isi. Nuko nshizeho isezerano masezeraniye, ibifise umubiri vyose ntibizosubira kurandurwa n'amazi y'umwuzure ukundi, kandi ntihazobaho umwuzure wo gutikiza isi ukundi. Imana iravuga ati, iki nico kimenyetso c'isezerano mbasezeraniye mwe n'ibifise ubugingo vyose muri kumwe, ukurunganwe rwanyu ruzogenda rukurikirana gushitsa ibihe vyose. Nuko uwo munwamazi ubaye ku gicu, nanje nzokwitegereza nibuke iryo sezerano ry'intahava riri hagati yanje n'ibiri n'ubugingo bifise umubiri vyose biri kw'isi. Imana ibarira Nowa ati, ico nico kimenyetso c'isezerano nashize hagati yanje n'ibiri n'umubiri byose biri kw'isi. Ku vy'ukuri ibi Bibiliya ivuze ni ivy'ukuri. Nta bantu basubiriye guhitanwa n'umwuzure, basubiriye guhitanwa n'amazi kuva umwuzure wo kuri Nowa urangiye. Ndagusabe nawe ugire ico bivuze ko utwandikire muri commentaire, utubwire ku vy'ukuri nyimba ibi Bibiliya ivuze ari ivy'ukuri, atamazi yongeye guhitana abantu nkuko Imana yabisezeranije mu gitabo c'Itanguriro kigabane c'9 uhereye ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 17, ivuga yuko Imana ibwiye Nowa yuko ishizeho umunwamazi nk'ikimenyetso kigaragaza yuko Imana mu gihe igombye kurimbura abantu izoca ibagirira ikigongwe ntibarimburishe amazi nkuko yabikoze mu gihe cyo witwa Nowa, ndetse Imana igasezerana ko ivyo bitazosubira. Ubwo rero sinzi yuko kuva mu gihe ca Nowa ati abantu basubira kurimburwa n'amazi. Nyimba barasubire kurimburwa n'amazi, ubwo bivuze ngo uyu murongo ntabwo ari we. Rero nawe utubwire, nivyo uyu murongo n'ubukuri canke uyu murongo s'ubukuri? Ndabakunda, ndashimira cyane abo bose bakoze subscribe n'abatarakora subscribe. Ndabasabe mukore subscribe kuri Sowa Story, hanyuma mukomereze mwumvirize amateka n'ibigezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe, babinyanyagiza abinyegejwe bose. Sowa Story, hasta la victoria siempre. Mugire subscribe.